ni ubuntu budasanzwe, ni ubuntu tugirwa n'Imana umunsi. Hari igihe ubona umenga kuvyuka canke kuramuka n'ibintu bisanzwe, ariko wiyumviye intambara uhora turwanye, ukiyumvira ukuntu ijoro ari rirerire, wewe uja ahantu ukaryama ukibokorera atangura guhirira atana kimwe winona, Kristo atubereye ku rugamba tukavyuka amahoro. Ntiwomenye ubuntu Imana yabe yakugiriye no kungana. Yesu nashimwe cane. Ndashimiye Imana cane. Mu ndwi yahera madamu yagize accident ariko moto baramugonga arababara mu mugongo no kuguru, ariko Imana yarahabaye. Shima Imana ko yamuzigamye nubwo yakomeretse, ariko aratora imitende. Imana nishimwe. Iyo ndwi nyene ikurikira umunsi wa gatatu nari naciye ngwara, twari dufise amasengesho umunsi wa gatanu, mbona umenga sinzoyabamwo, ijwi riragenda. Nari kuri porogaramu yo gutanguza amasengesho, ariko Kristo yarahabaye nubwo ryari rito. Ndashima Imana ko yanshoboje nkayabamwo. Imana nishimwe cane. Duhaguruke gatoyi. Ndiko ndaza nahise Bible muri twe, ndiko ndayisoma, nshitse ngaha ndayirondera ndayibura. Shetani ntanezerwa iyo umuntu ahagurutse agiye kuvuga kugira neza kw'Imana, agerageza ingene amurwanya. Ejo nagiye muri tre, ndiko ndaza ngeze hano ba tre zose bazikansura bazikuraho kugira ngo nzakurara kwa Vianney ntibyakunda, ariko Imana itubereye ku rugamba. Shima Kristo ko yanshoboje, nkaba nashitse amahoro kandi nashitse ugiye. Imana nishimwe cane. Turirimbe kantike ijana na gatanu mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Ubuntu bw'Imana butangaje, nibwo bwankuyeko imigozi, byavuyeko byavuyeko tugomba Imana yonyene yambohoye. Imana yonyene yamboreye, uriva mw'ijuru ikukama. Ese nimumenye y'umukiza wacu yabasanganira abamiwe. Sukora ibiza kumukura Yesu kamiribe, niwe yagokeye kuri amusaraba, awe n'ibisoma by'abavuzi. Andiyo nibote ika Yesu, uko yagiriwe bamubamba. Ibintu vyawe ntibirakoze, ijewe ryatije kumukiza. Uratikanye ari Yesu, Yesu wamubirikanya. Jehova tubyuka ziraduteronye, abonekaje w'igita Yesu. Ove masorate ave mati, ave murmavate muri. Ese mushemeshe uamuye mokoji,
byose tumushime. Yesu turagushimiye cyane, turagushimiye cyane ukugira neza kwawe. Nushimwe nutazigwe, turi imbere yawe ubwoko bwawe, turi imbere yawe abo wahamagaye kugukorera, baduhamagaye mu gihe kigoye, mu gihe cy'iherezo. Izina rya Yesu Kristo, twebwe ntacyo dushoboye kugaburira ubwoko bwawe, ariko wowe urashoboye. Ngwino abari bugaburira, ngwino ukoreshe byombi gisitati abari buvuga. Mu izina rya Yesu Kristo uncike mu mana, uzobukoze icyubahiro kibi cawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusangira amajambo y'Imana yanditse mu Kuvayo igice ca 12, turahera ku murongo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuvayo 12, umurongo wa 12. Kuko muri iryo joro nyene toca mu gihugu ca Egiputa nk'ica abana bose b'imfura mu gihugu ca Egiputa, uhereye ku muntu no ku gitunzwe. Kandi imana z'abanyegiputa zose amateka nziciriyeko zose nzoyashitsa nduhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana, nta cago kizobazako kibarandure igihe nzotera igihugu ca Egiputa. Imana idufashe cane. N'aya majambo y'Imana tugiye gusangira umwanya mutoya cane, ndagerageza kunyarutsa. Mfise ijambo ry'Imana rivuga ngo kubako ikimenyetso c'amaraso. Yesu nashimwe cane. Iyi nkuru y'aba bantu bo muri Isirayeli murayizi cane, igihe bari muri Egiputa, iki n'igihe Mose yariko aratanguza ivya Pasika, abwira Abisirayeli bari muri Egiputa, ababwira ngo bategure Pasika mu kwezi, ngo bategure inyama z'intama ikiri mito itagira agasemba. Yesu nashimwe cane. Imana ishimwe natwe ko yaduhaye umwagazi w'intama w'Imana nzima utagira agasembwa, kugira ngo aze aducungure ibyaha. Yesu nashimwe cane. Uwo nawe ni Yesu Kristo. Umenga uno munsi twari kuvugana amajambo ya Pasika, umenga uno munsi twari kuvugana amajambo y'umugisha, ariko siyo naje kubabwira. Yesu nashimwe cane. Naje kubabwira Yesu yapfuye akazuka. Naje kubabwira ijambo ry'ubuzima, ijambo ribohora, ijambo ryo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ku bugingo bwawe, ijambo ryo kubako ikimenyetso c'amaraso. Yesu nashimwe cane. Imana idufashe cane kugira ngo tubeko ikimenyetso c'amaraso. Iki gihe Imana iriko iragendera ubwoko bw'Isirayeli muri Egiputa, yababwiye ngo babage umwagazi w'intama, ngo bafate amaraso bayashireho ishuma ryabo. Yesu nashimwe cane. Waho bazobona, aho umumarayika azoba ariko ararengana akabona ikimenyetso c'amaraso, wazorengana iyo nzu azoyizegutsa. Yesu nashimwe cane. Ndabipfuje kubako ikimenyetso c'amaraso. Wewe wagiriwe ubuntu bwo kuba ngaha, ubeko ikimenyetso c'amaraso. Yesu nashimwe cane. Yesu akwitegereje akore ikimenyetso c'amaraso. Ndagomba ndababwire aya maraso Yesu yatanze i Gologota, azijana ntazobireka ngo bijano. Umunsi n'umunsi isaha y'Imana igeze, inzamba ishobora kuvuga, Yesu akaza kwishuza amaraso yiwe. Imana idufashe cane. Yesu nashimwe. Abakomereza bafata imitahe yabo bakayishira mu bidandazwa vyabo, munyuma bakagenda bakagira control, bagasanga barabihombeje, mugabo umwanya ushitse bakagutama. Yesu nashimwe. Erega Yesu niko bizogenda. Bibaza barozereka amaraso yiwe yijana, azoza kandi niyaza azodutera muri gihono mu gitatira. Nitwaba tutemeye aya maraso aratubako. Yesu nadufashe cane. Dusangire irindi jambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa. Cyakozwe n'Intumwa igice ca 3, turahera ku murongo wa 11 tugeza mu wa 19. Ugira bwire semerera, ugira bwire semerera, ugira bwire semerera bagenzi, ugira bwire semerera, bwire semerera, ugira bwire semerera, ugira bwire semerera bagenzi, ugira bwire semerera. Turasoma Ibyakozwe n'Intumwa igice ca 3, turahera ku murongo wa 11, dusoma mu izina rya Yesu Kristo.
Petero yigisha abakoraniye kuraba ibibaye. Umurongo wa 11, agifashe Petero na Yohana, abantu bose birukira kuri bo, bakoranira kw'ibaraza ryitwa irya Salomo, batangaye cane. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo b'Isirayeli, iki gitumye mutangazwa n'ibi? muduhangiye amaso iki? Nkaho ubushobozi bwacu canke kubaha Imana kwacu arivyo vyatwaye kumugendesha. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya sogokuruza, yashimagije umushumba wayo Yesu, umwe mwebwe mwatanze mukamwihakanira amaso ya Pilato, amaze kwahukanya urubanza rwo kumurekura. Ariko mweho mwihakana wera kandi umugororotsi, musaba ko babarekurira umwicanyi wa mukuru w'ubugingo bwamwica. Ariko Imana imuzura mu bapfuye, natwe tuvyabona vyo gushimira naho ivyo. Kandi ivyo uwo mubona kandi muzi, kuko yizeye izina ry'ubu, iryo zina ryamuhaye inkomezi. Mbere ukwizera ahawe nawe niko mukiriciye bose imbere yanyu mwese. Kandi noneho bene data, ndazi yuko mwabikoze mutabizi, n'ababaganza nabo nuko. Ariko ivyo Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo bose, bitari bwabe yuko Kristo wayo azobabazwa. Ivyo yabishikirije ityo, nuko mwihane muhinduke, ibyaha vyanyu bihanagurwe, ibihe vyo guheruka bibone ingene biza. Imana ishimwe cane. Iri jambo ry'Imana afise ririko n'umurongo wa 19 rivuga ngo, nuko mwihane muhindukire, ibyaha bihanagurwe, ibihe vyo guheruka bibone biza. Imana idufashe cane. Uyu yari Petero na Yohana. Petero na Yohana haruguru baravuga ingene Petero na Yohana bariko baragenda kw'isengero, bageze kw'irembo ryitwa ryiza, ngo hariho ikirema kimugaye. Hama Petero na Yohana, ico kirema nibaza ko Petero na Yohana bari abose kujya kwa Peresi, mabona navyane ko bashajije. Petero na Yohana nibaza ko barafise n'amayero nabo nyene mu mufuko, nabo nyene baryo abantu barabona ko umenga bashobora kuba bayafise. Ico kimuga kibonye cibitegereje, cabona yuko umenga kigomba gihezagirwe, ikabona yuko umenga Petero na Yohana bari abakozi b'Imana. Nibaza ko ico gihe nabo nyene ingururwa zari zifise. Murabona abakozi b'Imana kenshi na kenshi usanga Imana yabahaye umugisha, ugasanga bafise inda imbere nyene bariko baravuga n'ijwi ryaragiye. Ariko Petero na Yohana nabo nibaza yuko nabo nyene ico kimuga kibabonye cavuga ati, uno musi aho vyakabereye nawe uno musi abagabo b'iteka bararenganya, ari ikintu gihava kibi. Ariko Yesu nashimwe cane, kibitegereje kirumvagira akanyamuneza mu mutima, kiza kubasanganira ngo nisaidiye. Petero aracitegereza akibwira ati, ifeza n'izahabu nazo dufise, ariko ico dufise turayiguha mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe cane. Petero acarongera ko aravuga ngo, mw'izina rya Yesu Kristo haguruka, va hasi utambuke. Ico kivuga kitagira haguruka kiratambuka mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nawe sinzi ibimaze igihe vyicaye muri wewe, sinzi ibimaze igihe bibutaraye, uno musi Yesu ashaka kubihagurutsa mu izina rya Yesu Kristo. Yavuga mu izina rya Yesu Kristo ngo bihaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Yavuga ngo ingabire zaryamye zasinziriye uno mugoroba zihaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Yavuga ngo ubwo bugwara bukumaze kw'igihe uno mugoroba bukugweho mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo nta kintu na kimwe yazanye ngaha mw'isi atari kugira ngo ducungurwe, atari kugira ngo ababoshwe babohoke. Nawe sinzi ahantu bohewe uno mugoroba, ndavuga ngo umukozi w'Imana yamagara gukora mu gihe c'iherezo, ngo ivyo byose vyicaye bihaguruke dukorere Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imfungarire zihaguruke dukorere Imana mu izina rya Yesu Kristo. Bamamaze Kristo, tubwire batamuzi bagiye guhaguruka. Yesu nashimwe cane. Yesu nashimwe cane. Yesu nashimwe cane. Ahepfo abantu baciye bashwa kuri abibanye ivyo Petero na Yohana bakoze, ariko si Petero na Yohana bari babikoze, ni Kristo yari muri bo. Imana ishimwe cane. Yesu nashimwe cane. Bamaze kugera aho hantu baratangara. Petero n'abatangara mu bandi bitwa badutse, arababwira ati, si jewe nabikoze, ni Kristo yapfuye akazuka bikoze. Yesu nashimwe cane. Natwe arico yokora uno mugoroba ibintu bigahinduka, arico yokora n'amateka agahinduka, arico yokora abatozi ko twihamagaye bagasigara baratangara nk'uko abantu batangaye. Yesu nashimwe cane. Yesu ashaka kudukoresha, duhagarare neza, dusabe Imana kwaka amaraso kugira ngo ibihe vyo guhembuka bibone ingene
bidushikira. Yesu nashimwe cyane. Imana ishaka kudukoresha, Imana ishaka kudukoresha iby'ubuhitsi, aruko twemeye tukaba ikimenyetso cy'amaraso. Imana nishimwe cyane. Sinzi ngene wagiye, sinzi ibyo wakoze, ariko Kristo hari kugira ngo atange imbabazi. N'umugoroba bashaka kuduhagurutsa, n'umugoroba bashaka kutwambika impumezi, n'umugoroba bashaka kudukoresha, ariko twemeye tukaba ikimenyetso cy'amaraso. Yesu nashimwe cyane. Ndakwifurije kwa ikimenyetso cy'amaraso kugira ngo ivyo byose byahagaze muri wewe, kugira ngo ubwo bwayi bwose bwahagaze muri wewe. Igihe umumarayika azoba ariko ararengana, igihe hazoza ibinyabufura byose Satani yashize mu bwigo bwawe biri muri wewe, niba baba ikimenyetso cy'amaraso, Yesu azohirandura bipfe bizimangane. Uko yashitse muri Egiputa, yabi ivyifura byose vyigita akamara Uganda, gahera ku mwana w'imfura wa Farawo. Yesu nashimwe cyane. Erega hari ba Farawo agomba kugondoza, hari ba Farawo agomba kugondoza, ariko twemeye kwa ikimenyetso cy'amaraso. Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Twemere kwa ikimenyetso cy'amaraso kugira ngo Imana itugirire neza ibihe byo guhembuka twene bidushikako. Imana ishaka kuduhembura mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwifurije no mugoroba guhemburwa n'Imana. Ingene Imana iguhemba usanga biryoshe, ingene Imana iguhemba usanga uri mu muriro, ingene Imana iguhembuye ibihe bihinduka, ukabona kugirwa neza n'Imana, umugisha w'Imana ukagutembaho. Ndabipfurije ngo iki kimenyetso cy'amaraso uno mugoroba kitubeko kugira ngo ibihe byo guhembuka bibone bidushikako. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusangira irindi jambo ry'Imana ryanditse muri Kuvayo igice cya 2 umurongo. Yesu nashimwe cyane. Mose yishe umunyegiputa aho Midiyani, maze Mose amaze gukura, umunsi uri izina agendera bene wabo, yitegereza ubugene batwaza utuntu, abona umunyegiputa akubita umuheburayo w'iwabo, yeraguza hirya no hino, maze abonye wamubona, yica umunyegiputa umubyimba awuhisha umusenyi. Bukeye bwaho asubiye kwanduka, agize atya aseruka kuba ngabo babiri b'abaheburayo barwana, abaza usindiye ubundi ati ni iki gitumye ubwo bitangiriro zawe? Aramwishyura ati ninde yakugize umukuru cyangwa umucamanza wacu? Mbega ugomba kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya aribana ati kuri byaramenyekanye. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Ni ijambo ry'Imana tugira dusangire naryo nyene. Igihe Mose Umwisirayeli, Mose murazi yavutse mu gihe abana b'abahungu bariko bararondegwa, avuka bitoroshe. Amaze gukura mama wiwe na mushiki we aza kumunyegeza mu kato mu mazi, koga faragiye koga aramubona, aravuga ati yegereye abonye ako gaseke aramukurayo amutwara kugira ngo aje kurererwa ibwami. Mose wamenga yari yaratoneshejwe amaze kurererwa muri Egiputa, wamenga Mose yari kwimita irya mico yabo, ariko Mose yagumanye akaranga k'abaheburayo. Imana ishimwe cyane. Ariko Mose amaze gukura ageze muri Egiputa, arabona abantu babiri bariko baragwana, umuheburayo n'umunyegiputa. Mose ageze ahantu asanze bariko baragwana, aca yibuka ingene abanyegiputa batwaje ituntu, abaheburayo batwaje ituntu muri Egiputa. Yibuka ingene bariko barahamwa, yibuka ingene bariko barageragezwa bacuragwa ubupfune na buhoro. Mose bimutera umujinya, bimutera umubabaro cane, yumva umenga yotabara mwene wabo w'umunyegiputa. Imana idufashe cane. Hama iki gihe Mose acarengera kuyu munyegiputa, arakubita areraguza, araba hirya ko atawumubona, aca aramwica, aca muzika ngaho nyene mu bugaragwa. Imana ishimwe cane. Ariko Mose wamenga ivyo akoze, wamenga aramutabaye, wamenga ntawe uzobibona, wamenga ahantu ari ibintu byose ahejeje gukora bizoba classe sans suite, nta muntu n'umwe azobibona. Ariko Mose mu nyuma bukeye basubiye kugenda, aca asanga abaheburayo babiri bariko baragwana. Abaheburayo wamenga n'abantu bibabona Mose, wamenga ivyo bakoze nabo nyene bo bishima, ariko asanze bariko baragwana, ashaza kubaza uwundi igitumye amukubita. Waho ndashaka mwishura ati mbega ninde yakubitse umucamanza?
nanjye ugomba unyice nk'uko wishe wa munyegiputa. Imana idufashe cyane. Mose aca agira ubwoba mu mutima, aca arivuganya, udahumiwe byaramenyekanye. Nagomba ndakubwire ibyo wakoze uri mu ibanga, ibyo wakoze sinzi aho wabikoreye. Pasiteri ashobora kuba atabizi, cyangwa undi mukozi w'Imana ashobora kuba atabizi, uwo muvukana ashobora kuba atabizi, ariko mu ijuru hari Imana ibizi. Ibyo wakoze byaramenyekanye. Uyu mugoroba ni umugoroba wo gusaba Imana ikagusubizaho ikimenyetso cy'amaraso, kugira ngo ibyo wakoze byamenyekanye mu ijuru, Imana ibihanagura ibyeze. Ijambo ry'Imana muri Daniyeli 1:6 haravuga ngo mpfe kwemera gusa ko wacumuye, ngo ibyaha byawe naho byo tugura tukutuku ngo bizokubera derere nka sherege. Imana uno mugoroba ishaka kubyeza. Sinzi ibyo wakoze, ariko Imana ishaka kubyeza. Yesu nashimwe cyane. Turangirize mu ijambo ry'Imana ryanditswe muri Yobu mubari mwese ntawugororoka, kandi ntawuri no mw'ijuru atarabize ko bogejwe n'amaraso ya Yesu gusa, bogejwe Yesu atunganijwe n'amaraso, ahahora uwakija amaraso bendita baroya amaraso ya Yesu yogesha cyo abantu n'imitima yabo ibaruke bariko mutaruke mwisuke mu maraso yiwe, bogejwe na Yesu atunganijwe Ubitano kuhaba bose abatari ezwe barindiriwe mu bigo by'ubukwe batewe, bogejwe na Yesu atunganijwe n'amaraso, ahahora kurangije amaraso bendita baroya birera, ibazohagarare azohirukugoba gusa, wiyaguke imuzutangone ubone amahirwe y'ubukwe, bogejwe na Yesu atunganijwe n'amaraso, ahahora amaraso bendita baroya birera. Muri Zaburi igice ca 5:1 nkavuga ngo ibyo byose murabikora, kikaza ku magina
Bigaragaza byose ndabishire imbere y'amaso yawe ndabiguhanira ko bigana Yesu nashimwe cyane Yesu nashimwe cyane ari byo umuntu aba mu bihe akibaza ngo aka ntaco akanakare ariko nta kimwe kizwaho kizira dore Imana itabasha Yesu nashimwe cyane hari igihe uba ukibaza cyo ndasoma bisanzwe ugenda urasoma abadayimoni bazokwiga uwo muntu wa maramare umuntu akijijwe ugenda urasoma umugabo gusoma undi uramutira niyo usanga yinjiye mu bantu akagenda barasoma akibaza ko ikintu cyo kimaze ikintu cyo gitwara umugore wawe uramusumura bire kuri nta cyagezo kibuza kiri kandi urubavu rwawe Yesu nadufashe cyane hari n'ijambo ryanditse muri Korinto ba kabiri igice cya 5:10 kuko twese tutazobura kugaragaza imbere y'intebe y'amategeko ya Kristo kugira ngo ducirwe urubanza umwe wese igihuriranye n'ibyo yakoze ngo turi ibyo yakoze ari mu mubiri ngo yaba ari byiza cyangwa ari bibi Yesu nashimwe cyane Yesu nadufashe cyane tuwe twibaza ku iherezo ryacu ushobora kwibaza ngo twarashitse twashitse mu Burayi twamaze gutsinda urupfu tuzoba tugenda kwa muganga ubuhinga burateye imbere aho ntaho birwara kongera aho barabara bagapfa bagacika batije barashika kwa muganga toshika imbere y'abo baganga ubugingo bwabo bukazimangana muri uwo mwanya wo baranagukora ko ugafutihaye Yohana 22 ku murongo wa 12 avuga ngo ndaza kuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze ndi Alpha na Omega uwa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace muri cya kirimba bashike kuri wa mugwa inyuma hazobimbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora Smash cyane muri wetagire cyane iri jambo ry'Imana dusomeye anabyo tuzashwa muri yo kandi amajambo muri satsa muri jewe bisenga ngo ndayavutse ngo inyuma hazobimbwa n'abarozi Bibiliya bikiravuga imbwa hahandi tw'amatubona batunze imbwa nyinshi ahantu nabonye batunze imbwa nyinshi umenga bagize umugenzo sinzi icyo bavugana bavuga abasambanyi mbega abasambanyi bariho muri iki gihugu mbega abasambanyi mu Burundi bariho Imana idufashe cyane inyuma hazobimbwa n'abarozi mbega abarozi bariho Bibiliya no kuvuga ngo ntiyihenze n'abakunda kubesha n'abakora iby'isoni nke birahari ababesha barahari Yesu nashimwe cyane Yesu nadufashe cyane Imana idutabare cyane twitegurire kuza kwa Mesiya Ngani twogishika mu Budagi bamwe b'umugisha ariko mbise ntoge ndamuze cyane yo kwihana yo kwa kimenyetso cy'amaraso Yesu adufashe cyane nta kindi kintu na kimwe kizotuma twabugana bwo mwicu nta kindi kintu na kimwe kizotuma turuhuka budashira atako twemeye tukaba ku maraso ya Yesu Kristo atako twemeye tukemera Yesu yapfuye akazuka ko yadupfiriye tukemera akaducungura Yesu adufashe cyane twemere aya maraso y'umwagazi w'Imana nzi atubonekeko kugira ngo atubone ntaduciye urubanza muri ndashaka kuvuga uhoraho Shamaza amore wamara sobo anchibu urubanzaru amitu ugororotse Amen. Turangirize muri yo era ku murongo w'imbere tugatika ku murongo w'icenda soma mu izina rya Yesu Kristo kuko hari ivyizigiro vy'igiti iyo giciwe yuko kizongera kunaga kandi ibitontomya vyaco ko bitazobura naho umuzi wacu wosazira mw'ivu n'igishitsi caco
kigahera mu kuzimu, ariko iyo cumvise amazi gica kinaga kigashamika nk'igiti kikiri gito. Imana ishimwe cane. Ni ukuvuga ngo aho imbabazi ziserutse, aho amaraso ya Yesu Kristo aserutse, bya bindi vya kera ntibisubira kwibukwa, bya bindi vya kera byose bica bizimangana. Yesu Kristo ugasubira kuba mushasha muri we, ugasubira kwirajenisa, amaserere yo mw'impemu agasubira agakura. Yesu Kristo nadufashe cane, ugasubira kuba umuntu mushasha. Iki giti kimaze kumva amazi ngo kirasubira ngo kigatutuza, amababi yacu agasubira akaza. Nawe niyo yemera guca bugufi, ugasubira ukihana, ugasubira ukambara inkomezi, Imana ntacyo izobuza idakubona nk'iki giti kikiri gito. Yesu nashimwe cane. Aya majambo y'Imana Imana yashize mu mutima wanje ngo dusangire, mwemere mubeko ikimenyetso c'amaraso, kugira ngo ibihe vyo guhembuka bibone nyene bidushikako, kugira ngo ibihe vyo guhembuka bibone nyene bigushikako, kugira ngo ibihe vyo guhembuka bibone nyene bishikako. Nuko no kwemera aba musi y'aya maraso atsinda amavi yanje hasi, kavuga ni Kristo wapfuye ukazuka, ndemeye ndi umunyantege, ngwino umbabarire, ngwino uhitse, ngwino udokore. Kristo ashaka kuturokorera ubugingo, ariko twemeye tugatsinda amavi yacu hasi. Yesu nabahezagire cane. N'aya majambo y'Imana Imana yashize mu mutima wanje ngo dusangire. Imana nibahezagire cane. Mwesu Mwami Imana w'ijuru, ndamushimiye umuntu bwizungiriye izina rya Yesu Kristo. Ngaya majambo wandungikanye mushikiriza ubwoko bwawe. Haleluya! Tai! Haleluya! Manu rimana ntateya, regiza izoza, roteza, rimana izoza, aizoza itea, regiza izoza, uiteza uziza, aizoza utea, rimana mara toi, Kristo na utea, alzia, uisega, uchitao, urimletiza, uizao. Tai aizoza eswe nawe uhanye nawe imbere yawe ubwoko bwawe, nta kindi dukwiye atari imbabazi zawe, kugira ngo bikunde ibihe vyo guhembuka bibone neza bidushikako. Ngwino uhembure amena, kugira ngo ibihe vyo guhembuka bibone neza bidushikako. Urakoze Mana kubwo guhembura imitima yacu, twakweretse n'umukozi ari inyuma yacu. Mu izina rya Yesu Kristo uje kugira neza, uje gukoresha ivy'inkomezi, uje gukoresha ivy'ubuhinzi. Mu izina rya Yesu Kristo umuzitiri umugwanira intambara. Mu izina rya Yesu Kristo wamuhagurukije mu gihe gikwiriye, wamuhagurukije wamuhagurukije mu gihe imitima yari inyotewe ijambo ryawe, wamuhagurukije mu gihe Mana co gukangurira benshi kwiyumvira ku kugaruka kwa Mesiya. Mana ugukoresha, umwambika imbaraga, umwambika inkomezi, uzobukoze mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Is a faith. We see the window in the eye. In the ground, by the street, into